anyitwararika ntaruhanga sinzira yamagirira neza yambere imana nyamana ego nasono muburana ego ntabaruha kugira neza yamiza ko ibisigaye kuri YouTube turiko turatangura igikorwa ca MTC Imana yaduhaye verse kugira ngo no seulement ibi jambo duhagaze ko mugabo kandi ribe niyereko kuko dufise iyerekwa ryo guhishurira amahanga Kristo biciye mu gikorwa yakoze ku musaraba kibahindura abarushishwa bakonesha mu buzima niho rero izina ryavuye ico MTC risigura. Hello ladies and gentlemen, hope ko mumeze neza mwese aho muherereye, abaryamye, abavyutse, abariko baja ku buzi bwa misi yose, abari ku mashure, abariko barataha ku mashure, imirimo yose muri mitandukanye turabaramukije. Ni kuri White Vision TV, kubaha ikaze, tukwibutsa aho taragira subscribe, ubikore, hataje n'abandi mubasha kudukurikirana, waba mbere kubona ibiganiro vyacu. So, uyu munsi rero dufise umu-invité spécial kandi. Je n'abafise aba-invité spécial ko nta muntu abasanzwe kirazira kunegija abantu. N'umusore, sinzi ko ari umusore canke yubatse sindamuvugira ibintu, aza kuvyivugira. Araberewe, asa neza, na cyane cyane ko ibyo bwiza bw'Imana, n'umukozi w'Imana. Muze kumukurikirana ndabasavye. Tumubabahombe. Reka tumwakira tubwire byinshi kuri we, ndamuze nk'umuririmbyi. Sinzi ko hari ibindi bintu nyene akora bitandukanye sinzi araza kubitubwira tumukurikirane twese karibu cyane turakwakiriye. Murakoze cyane naje ndabashimiye kubona mushoboye kutwakira hano hantu kuri televiziyo yanyu murakoze. Ushaka kutwibwira witwa nde wubatse kubatakuzi? Nitwa Nzeyimana Michel hama nkaba sindubaka mugabo ndiko ndubakwa muri Kristo Yesu ibindi nivyabangiranira zo nzobimenyesha ama nkaba ndumwe mu bagize umuryango munini wa MTC kubuntu bw'Imana akaba ari je ndaburongoye sengera mu ishengero CLG the City of the Living God CLG the City of the Living God rirongwe n'umukozi w'Imana Apotre Kevin Sibomana ibindi nibikigabasha ibindi ngibaza kubimbaza ndabikubaza mwumvise akavuga neza kwandi d'abord anka mwabyumvise breve nijwi giyumva ko n'umuntu breve aruzi ubwiza umunsi mbafise ibintu byo kubaza baza kunyishura amahoro menshi cyane. Okay ntumutangare ko ari umwe ubundi byari kwa byiza ariko n'abandi mugabo yaserukiye benshi ariko umuryango munini ya cyane MTC n'umuryango munini cyane ushaka kudusigurira MTC mu majambo yose gisigura MTC mu majambo yose gisigura ni icyongereza bisigura more than conquerors ni izina ry'umugwi mugabo kandi rifatiyemo niyerekwa dusanzwe dufise mu mugwi ni usoma ijambo ry'Imana mu Baroma 8:37 ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko muri ivyo vyose turushishwa kunesha n'uwadukunze iryo jambo mu cyongereza no avuga ngo in all those things we are more than conquerors through him who loved us. Rero turiko turatangura igikorwa ca MTC Imana yaduhaye verse kugira ngo no seulement ibi jambo duhagaze ko mugabo kandi ribe niyereko kuko dufise iyerekwa ryo guhishurira amahanga Kristo biciye mu gikorwa yakoze ku musaraba kibahindura abarushishwa bakonesha mu buzima niho rero izina ryavuye ico MTC risigura. Mu Kirundi more than conquerors mu Kirundi bisigura bisigura abarushishwa bo kunesha canke abashobozwa kuba bavenkiwe kuba banesha muri Kristo Yesu. Nivyoroshe. Nibwo nivyoroshe bwe. Gere ko janyurira kumwe MTC yatanguye ryari? MTC yatanguye muri 2016 hari 27 août 2016. Neza na neza tugiye gukwiza imyaka 9 mu mwaka uza. Numva ko turiko turakura. Kuri muko murakora mu tutumere kwa anniversaire yayo. Tuzobira. Turiza yutumi. Bizabiryoshe. Okay, kweki mahisemo kwita wabivuze kwanza mbaho kweki mahisemo kwita MTC ni byere ko mwahawe kwa ibintu nk'ibyo. Reka bash. Ndabuza ko mpera naho meretse. Sibyo tufite kubaza by'ukubaza. Hera kushambere hamuraza kujyaka kabiri no kujyaka gatatu numva byoroshye cyane. Okay, turakunze kubona mu bikorwa byanyu mu bikorwa bya gute.
Lopez kuza kuba muri mwo murakafasha cyane niyihe fondation ya Pastor Lopez. Pastor Lopez ni pastor wacu muri eglise dusanzwe dusengera mu ishengero rimwe ibyo navuze rya CLG nawe ni umupastor mu ishengero ry'iwacu ya kumva kuja mu bikorwa vyiwe birumvikana cyane birisiguye abantu twatuce ico kibazo ni batakacishuye ni umupastor wabo. Okay, turakunze kubona MTC Film ibikorwa mukora neza cyane mwakoze cyane kuri bisa neza yaba audio yaba video biba bisa bien sana. Est-ce que mwamufise management canke ni mwebwe nyene? Bon, management sinzi ishatse kuvuga iyo ariyo mugabo turafise team ya organisation niyo kenshi ni naco cita management mugabo management ya indi fata ibikorwa by'umuntu kavuga ati wowe kuja muri vyo nzokurira nzogukorera video nzogukorera concert nzokumenya ico ukeneye cyose niyo tutararonka mugabo iyi team ya organisation irahari ibisigaye navyo Imana irashigikira igikorwa hama kugurura imiryango ibintu bigakoreka bisa neza nka kujya umuvyeyi nanye n'indirimbo iryoshe cyane ibitagafasha kavuga gute ayitwararika karuhanga sinzira yamagirira neza yambere Imana nyamana ego nashono muburana ego ntabaruha kugira neza yamiza ko ibisigaye kuri YouTube bazaza kubiraba waryohewe ashinye kugarukiza nga ukabimaze mubasogira nyo tuja kubiraba birumvikana rero mugende mu biraba iraryoshe ndirimbo waje cyane zeka mukanguye mu sinzi kuririmba kandi muhabe mubivamo mugende mu birayi biraryoshe cyane. Michel kandi niwe mu visionnaire wahuzenya ego igihe uronka iyo cyaje gute bon nibaza yuko byajeje ni mu mwanya w'amasengesho icyo cyari gihe cyaho umuntu aba afise ingabire muri we ingabire yari isanzwe ikora mugabo itarashobora umuntu atarashobora kuya structure neza ingene igiye gukora hama unakihereye sengera nyene kora ko je ikintu cya MTC neza ndagifisa muri cyo mugabo ntabona ingene kizoshobora kwaguka cyangwa kizotangura gukora benshi n'abantu mbonero nakajye kubabwira abantu benshi usanga batinya gutangura ibintu ubwoba bwo gutangura ikintu kenshi usanga ari inzitizi mugabo igihe cyose umuntu agiye gutangura birasaba ko yizera byose urashigikiwe n'Imana yarafashe umwanya ndasenga hama ndavugana n'umurongozi mu ishengero hama Imana igendera directing nibaza ko nari mfite isengesho rimwe bivuga ngo ndifuza gutangurana n'abantu abantu batabizi gose badafise n'amability yo kubikora capacité zo kubikora neza cyane mugabo abantu zoshobora gupartaja umutima w'igikorwa bakawakira amatukajana kubera ko ibintu byose bigenda birakura ko twatanguye turimba mu mwaka wa mbere siko turirimba ubu tugenda turakura rero twarakuranye n'umugwi hama bitangura kwibiza muri ubwo buryo cyapo jana nagifise gasenga Imana igendera directing abukiye ku muntu umwe nkamwegera nkamuha umwanya wo gusenga bikaba muri we akaza tugatangura abantu bose bari mu mugwi n'abantu negereye jewe ndoshe uburongozi ndababwira hari abaje kubisaba gushika none umunsi bakibisaba ndazi ko icyo kibazo ko wabiteguye bitarakunda yuko bawubamwe bakibamwe mu ico gikorwa mugabo abonegere nabo nashoboye kuhabwa kugira ngo dushobore gukorana gushika no munsi abanya tukingaho cyuko abantu nakubati MTC bamfata ko musengera hamwe mwese murerewe hamwe musi burongozi bumwe muraziranye abo bantu abantu bava hanze mutarakira canke nabo ndamenye canke MTC yemerewe kujamwo abantu basengera aho nyene canke nabo hanze bona amategeko y'abemere n'abatemere wahari mugabo abasanzwe bari mu mugwi puro mu nabo dusanzwe dusengera hamwe rero mu gihe bien sûr ubuye nituriko turakira nituriko turiniza mu mugwi bashasha mugabo hari ibyo dutekanye gukora mu bihe biri imbere bijanye no kwagura igikorwa aho tuzobimenyesha mugabo twe nidufise tuvuga ati abazo oya amategeko nayo hari nuko twe bwacu twumvikana amatukicana tukavugana n'uwo muntu imitima tumaze kuyishira hamwe nta kibazo ko dushobora gukorana nakunda gukora amahit song nimwe muyandikira cyane c'est vrai indirimbo zose nimwe muricara hamwe mukavuga ati cyangwa n'umuntu umwe yandi amakazana ati ni twese dukora nk'umugwi umwararo nka inspiration ushobora kuba ari jambo
ukarizana tukaripartaje ashobora kuba ari melody waronse ya refrain canke style twokora mukayizana tukicara tukandika tugakosora tukaja muri studio tugakora video bigenda ngo cyane urumva twatanguye reka twumva ko birakomeye cyane deje ubure twe turumva ibintu ngene bimeze seje nawe ukadukurikirana cyangwa yuko ivyo bintu birema birimo ubwiza budasanzwe kuko ndimagina muri hamwe nk'ubu ndiko ndabona chapo cyane twe en fait ntituri gusa umugwi gituma mvuga ko biryoshye ntituri gusa umugwi mugabo turi umuryango rero umuryango urumva uri kumwe n'aba brothers n'aba sisters biba biryoshye gose banakugora iyo turi kumwe ntituba dushaka kuva kuko kugorana nitwogatera abo niko bubura ya umuryango wese arahorana turamenya ingene dukosorana mu rukundo mu bumwe nk'umuryango hamwe bikabandanya Imana iguhezagire ko waremye kutamuhamagara vrema waritabye tubitegekira muri 2025 kaka iyo ndirimbo siniheze manishije umuvyeyi tubitegekira kandi muri 2025 yamushyize gutegurira ibiki murakoze cyane indirimbo umuvyeyi ndayihereko nibaza ko imaze nk'indwi nka zitatu kuri YouTube abatarayiraba mugende muyirabe cyane cyane sharing hama pour 2025 kuvuga ko bikomeye cyane na byinshi mugabo ibyo ushobora kuvuga aka kanya kubera ko hari ibyo ntuvugira ngaha ni byiza twe turakunda gukora ibintu nyine gusurprena turakunda gutanga amasurprise mugabo nk'ibyo ushobora kuvugira ngaha twe tumaze imyaka 9 mugabo nta ndirimbo twe dufise ya featuring nta featuring dufise n'undi muntu ari indirimbo yo mu MTC ivyo nusho mbaza impamvu ije ndagoye ikibazo ciwawe ikibazo utagiteguye n'wagiteguye urime mugabo icyo narishaka kuvuga ni iki nuko igihe ni ikire cyo gutanga cyo gukora featuring ivyo nibazo twabajijwe incuro nyinshi cyane mugabo ni byiza ko ukora ikintu kugendana n'icyo uri kurumva muri wowe nk'ijwi ukavuga ati igihe ni iki cyo kubitangura igihe ni iki cyo kubikora mugatangura kubikora muri 2025 nicyo kintu tuko turakometa abantu hariyo featuring deja turi muri studio no muri njye ntashaka kuvugira ngaha azaraga surprise yabivuze gose shaka ko ari umuririmbyi shaka ko ari umugwi mugabo izo ndirimbo zirahari nibyo dushaka gutangura gukora 2025 hamwe n'ibindi bintu byinshi dushaka kuvugira ngaha jenda nabihejeje byose ndabivuze ndashushe nubivuze ahora turudushize muri inyota batireka natuba tumeze turaba indirimbo nziza cyane nibaza ko itazonateba zonateba mu ntango z'umwaka deje turifuza kuyisohora meshaza deja kivuga ko twitetse kuri cafe tangura ubwira abagenzi bawe ati genda hajya ubwira ati kakaroka kakakengera imbere nagakengera kuburyo icyo kintu cyasohoka uzo wambere ukibona sibo mubikore bre mubikore okay mu kurangiza ni kihe kibazo ubona cyari kwaciza